Monia Frere yarigeze kuba yihakana Burundi. Uwundi kandi ngaruka ko hariho Christian Rinteretse, hariho kandi na DJ. Ico ngomba ko tuganira ko canke ico ngomba ko tuvugana ko bigenda gute kugira ngo umuntu igihugu kiba camwizeye hama yashika ahantu hanze akihakana igihugu kiba caramwibarutse. Ndavuga nka aba Patient Matabaro basatu bibaragiye hanze, ndavuga barabaye mu ico gihugu cy'u Rwanda, barabayo kandi neza cyane, barabayo mugabo bayeyo nta muririmvyi numwe canke nta muntu numwe yigeze yiyumvira avuga ati jewe aho byogenda kose cyangwa uko byogenda kose ndihakanye igihugu ciwanje. Mwiriwe mwaramutse bivanye naho muherereye on the mic nkaho canke mu mubizi ni kubera ko agahunda canke ikirere cameze nk'igihinduka agatoyi uno twashoboye gukorera hanze bivanye ku mvo ziba zitatuvuye ko ariko tugenda turahindura karere kugira ngo ibintu byose vyifate neza. Ku mazina nkuko mubizi ni bakoze Zeko Rai, Mr Prada Boy, behind the camera na mandi kumwe na Enoke, Mr Right. Twama tubashikiriza ibintu byinshi, so amakuru y'uno munsi ndiko ndagenda ndabashikiriza sayandi ni ibintu byagiye biranga inondwi. Ikintu tugiye kuyaga kuno munsi ni cyahe, turafise abastare bagiye basoka ibihugu, turafise abacuraranzi canke abantu benshi cyane bagiye basoka ibihugu, mbega ivyo bakoze nibiki, ivyo bakoze nibiki canke ivyari bitameze neza mu ico kintu. Hama tugaruke kandi kuri wa muhinyanyuzi ubone n'abasezeraniye yuko anzobazanira kugira ngo ibintu bizoshishikare avyifata neza. So umuhinyanyuzi wanyu wariwe yakoze ya ndirimbo hanihe na CG ijyango dance comme ça, ndakuvuga ko narashoboye kuganira nawe kugira ngo byose iri mu kiganiro cy'uno munsi. Jewe uno munsi cyane canke deba y'uno munsi ni yaye. Deba y'uno munsi ico ngiye kuganira ko twara dufise abaririmbyi benshi kandi beza bagiye basoka igihugu. Mugabo tugiye kuraba gushika muno mwanya canke tukaraba kuri kino gitigiri nuko turavye no mwanya canke turavye aho turi abaririmbyi benshi canke abantu benshi iyo bava bakagera abafata ibintu ukutariko. Je ndagaruka kandi hari abantu benshi bagiye bihakana igihugu ciwabo, no kuvuga ko umuntu agashika mu yandi mahanga akumva ko neza kijya gihugu arimwo canke igihugu camwibarutse kandi abari cyo caramutwaye hajya ahantu nta gishire canke nta kigaragarize visage nziza nkuko aba ayiteze canke nkuko yari ayiteze. Cyane ndagenda ku muririmbyi nka ari umuririmbyi hariho Monia Frere yarigeze kuba yihakana Burundi. Uwundi kandi ngaruka ko hariho Christian Rinteretse, hariho kandi na DJ. Ico ngomba ko tuganira ko canke ico ngomba ko tuvugana ko bigenda gute kugira ngo umuntu igihugu kiba camwizeye hama yashika ahantu hanze akihakana igihugu kiba caramwibarutse. Ibi ni ibintu twagiye canke bigenda biribonekeza hari mu mwaka hari mu ma 2020 aho muririmbye Monia Frere we yagaragaje kwerekana ngo n'umunyarwandakazi. Mugabo yagiye kumaramara ata followers hari ahantu agiye, mugabo wewe nta ntuze yasavye canke nabwene gihugu. Mugabo ivyo bikama biriko biri nkibaza ati bajya abantu babikura kuki canke biva kuki kugira ngo umuririmbyi ashobore kuba yo kwihakana igihugu ciwe. Reka turabire hamwe bene data, no kuvuga ko kuva kera narindi ndavuga cyane nk'u Burundi canke n'ibindi bihugu canke mu mahanga. Ibihugu tuba duhanye imbibe canke ibihugu tuba turi kumwe navyo ni ibihugu biba ari byiza canke tuba dufisemwo n'ama competition kana haba ariho nka competition. Iyo tuvuze ni ibihugu tuba dufisemwo competition, iyo ugaragaye canke ukaba uri umuntu uri celebre, ndavuga cyane ukaba uri umuntu umenyekana ukaja mu kazi kawe, ni iyo bishitse ukihakana igihugu ciwawe, iyo bishitse ukavuga nabi igihugu ciwawe, ni igihugu uba usize mu bindi bibazo. Je nkaca niyumvira ati ni gute wo bumenya yuko uri celebre kandi wabaye celebre canke wabaye umuntu amenyekana mu gihugu ciwawe wabigiriwe
n'abantu sivyo. Abarundi barakwizeye bakugira celebre, abarundi barakwizeye bakugira umuntu umenyekana yaba mu gihugu canke hanze y'igihugu. Ni kubera ko ushobora gushika canke ukaba mu gihugu hama bikanga bigakunda yuko ushobora kwihakana igihugu. Wowe uramaze kuba rurangiranwa, uramaze kuba umuntu kanaka, uramaze kuba wa muntu ushobora kuba kuvuga ati jewe ndakeneye gukora ibinaka, ndakeneye gushika hanaka, kandi n'igihugu caragize nte, igihugu carakwizeye. Igihugu rero kimaze kukwizera, igihugu kimaze kukwizera ikavuga ati wewe kora ibinaka, wewe ja muri bino, wewe bifatuko. No kuvuga ko ico gihugu kimaze kukwizera ukora ibintu biba bikwiye, akora ibintu biri ku mwanya, akora ibintu kandi bihesha icubahiro igihugu ciwawe. Iyo umaze kuba ukoze ibintu bigahesha icubahiro igihugu ciwawe, igihugu ciwawe kirakubahiriza, igihugu ciwawe kirawukurikirana, igihugu ciwawe ndetse kirabona neza yuko uyu muntu twateye intege, uyu muntu twashigikiye muri bino aba ari ibintu vyiza cyane. Kuri micro uri kumwe na Ibra Koze Zeko Brian nkuko mubizi. Uno munsi kubera ko atavyinshi cyane nashimye kuba ariko ragiranze, ariko ngaruke kandi hariho umuririmbyi, ndavuga umuririmbyi w'umurundi Christian Interetse yigeze gutwara ihiganwa Primusic. No kuvuga ko abice bigaruka ku kiganiro nigeze kugira, ndavuga abaririmbyi mbega bakunda gutwara Primusic. Ibi bintu bice vyerekana neza uyu muririmbyi Christian Interetse yatwaye Primusic mu minsi iheze, mu myaka iheze, na niwe garuse kandi yarahiye kuba je nkaca nibaza mbega aba bantu baza mu gihugu ciwacu kanatsinda kwa ubu ni wagaragaye ko yihakanye canke yarayasinye canke yarahiye kuba mu kindi gihugu, mbega gabashe ni aho hantu twava dusanga yuko turi muri babandi canke turi muri vya bindi usanga umuntu twebwe twamaduha amahigwe abantu atarabi wacu. Turakwiye kuraba abantu duha amahigwe, turakwiye kuraba abantu baba bari hafi y'uwacu. Turakwiye kuraba yuko abantu tuba turi kumwe canke ibintu tuba turashigikira yuko anabo nyene bafise ico bafasha canke bafise ico bunganira muri kano karere canke kuri muno butaka bw'u Burundi. Umuntu nka Christian Interetse we yarahiye mu gihugu cy'u Rwanda yuko yiyambuye u Burundi. Ibi ni ibintu biba bidashemeye, ni ibintu biba bidatunganye neza kubera ko igihugu caramwizeye. Hama nka cangaruka kandi kanatsinda hariho uyu yitwa DJ Ira wewe yavyisabiye na imbere y'umukuru w'igihugu, ndavuga igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame, yabisaba imbere yiwe agira ko amuha ubwo bwene gihugu. Gusa bwene gihugu mu bindi bihugu ntivyari bigizene. Mugabo umaze kuba uri celebre, umaze kuba umuntu umenyekana, turabasavye umaze kuba urundi umuntu umenyekana, hari indi shusho bizana, hari indi shusho bishobora kuzana ku gihugu ciwacu kanatsinda igihugu ciwacu cy'u Burundi cy'amata n'ubuki nkuko twakirazwa n'abasokuru. So turakwiye guhindura ingendo cyane nk'abantu bamenyekana, cyane nk'abantu tuba twizeye yuko bashobora gushikana u Burundi ku indi ntambwe kandi ku ntambwe ishimishije. Amakuru kandi tumaze kuronka avugwa, tugaruka kandi muri Redemption Voice. No kuvuga ko Redemption Voice ku munsi wa gospel aho uno mwaka bakoze yangiriye neza concert mu gihugu mu bihugu byo hanze, bagiriye mu bihugu byo hanze, ndavuga Canada, Ububirigi, ariko batigeze bakora iteramo i Bujumbura. Jewe nukuvuga ko aba Redemption Voice barakoze ibiteramo bikomeye, ndavuga Canada, Belgique n'andi hantu hagenda atandukanye. Jene cyane nibaza aba bantu bakomeye tuba tubanyotewe habiki kugira ngo ntibakore canke ntibagaruke kandi gukorera ibikorwa byabo ku butaka bw'u Burundi. Ubwo ntiyo bari muri zanzira canke nivyo bari muri vya bikorwa bigirane vyerekana canke bituma ko umuziki w'u Burundi urashobora gutera imbere nkuko bimeze, canke nabo nyine bakabihakana. Habuze iki kugira ngo ntibashobore gukorera ibiteramo ku gataka ku Burundi.
ni irakoze ze ko right je ndakunda kwama ndiko ndavuga ndakunze kwama ndiko ndashira hanze canke ndababwiza ukuri ibintu ukuntu biba bimeze ni kubera iki umuntu ashobora kuba avuga ati je ndaje muri bino akava mu gihugu ciwabo ntakorere igiteramo na kimwe mu gihugu ciwabo. Aba Redemption Voice barakoreye muri Canada, Belgique n'ahandi hantu mugabo ntivyigeze bikunda ko baza ngaha ibujumbura. Ivyo navyo bikaba ari ibintu bishobora kuba vyoca intege canke bikarambira abantu bose baba bariko babarundi canke bimeze gute. No kuvuga ko no kwibaza canke je nibaze ni kubera ki batigeze bagaruka kugataka ku Burundi. Ni irakoze ze ko right Prada Boy akatwa dufitanye n'umunsi nako bigenda gute kugira ngo umuntu ari celebre akihakana igihugu ciwe naguhaye amazina hari uwatwaye Primzike hari na DJ Ira kandi ngaruka no kuri Money Affair yarigeze kugakora ako kantu nubwo iwe yaciye yikubita gashi arigarukana kiyagiye haramaze igihe ari mu Rwanda. Ivyo bintu rero izo ngendo rero barakwiye kuzihindura kuko nta na hamwe ani makuru ruzogaruka kandi turi live ni indirimbo ya Chino ari kumwe na Satb Satura Bafre ni indirimbo bona neza ko izogera imeze neza ejo bari muri studio bariko barakora ibintu bimeze neza hama hari ni indirimbo ya T-Max na Vishu yagiye ku mugaragaro ijo hahise ni indirimbo boneka neza ko imeze neza izo imeze neza kandi namwe muramuzi ni mzee wa michano ngora so jere nkaca nibaza canke nkaca ngerageza kwiyumvira ni gute umuntu ashobora kuba ari celebre urumva ashobora kuba ari celebre turazi hari abaririmbyi bagiye baje hanze bakaja hanze bakagira ibitandukanye ndagaruka ndavuga nka ba Patient Matabaro ba Satb baragiye hanze ndavuga barabaye mu ico gihugu cy'u Rwanda barabayo kandi neza cyane barabayo mugabo babayeyo nta murimbyi numwe canke nta muntu numwe yigeze yiyumvira avuga ati jewe aho byogenda kose canke uko vyogenda kose ndihakanye igihugu ciwanje canke ndahinduye akaranga kiwanje uko nta murimbyi numwe muri abo bantu bari babaye celebre barabagizene yigeze yiyumvira canke yigeze abavuga ati jewe ubu harageze yaho jewe no hindura nationality mugaza wumva abantu atanaho canke ataniki bo bariko baravuga ati canke twe tuba turiyi tubigenje muri buno buryo byo bihagaze uko kwasanga umuntu nkamwe nuyo niwe ariko arahindura canke avuga ati jewe sinkuye kuba umwene gihugu w'u Burundi bro je ngoma ndabibutse ikintu kimwe no kuvuga ko we nimba uzokumva yuko utoteza imbere u Burundi nimba uzumva yuko neza reka kuba celebre urumva mugabo ntibaza ibintu wemenga tuko turaza tumara amazanya kuko nk'abo bantu birakwiye yuko bagaruke muga kiragoye sana kuba umuntu kiragoye sana kuba umuntu yo fata akamenya kari mu mutima w'umuntu kuko aya mango natwe tumenya akantu kari mu mutima w'uyu muhungu ntuzeye uyu muhungu ndavuga uyu muhungu Christian interetse iyo abatwara tuza kari mu mutima wiwe bro ndakurahiye Primzike nawe ari gutwara jewe nta kintu je kimbabaza nkusanga umuntu ariko agerageza agucinyiza igihugu cyo cyamuvyaye canke igihugu camwibarutse igihugu cyo cy'u Burundi akagerageza kucereka ko ata bintu kirimwo cyangwa igihugu atantuze kirimwo no bro mugira nabi sana mugira ibintu bitameze neza kuko twebweho tugeze nitwe canke no gwaruka twebweho tugeze nitwe dukwiye kwerekana ishusho nziza y'igihugu cy'u Burundi nitwe twari dukwiye kwerekana ishusho nziza ku gihugu cyagiye kitwibaruka ndavuga igihugu ciza ciwacu no kuvuga ko rero bino bintu canke ibintu nkamwe nibi turakwiye kuba twovyirengagiza hama tukaja mu mico imeze neza kanatsinda yerekana ko u Burundi bufise abantu babuharanira u Burundi bufise abantu babugwaniye kuva kera kandi bufise abantu babwirukiye kuva kera narindi rero yose na yose no kugira ngo tuzobandanye
twerekana ishusho nziza ku gihugu ciwacu. Kuba no bafashe no mwanya canke kuba no bamfashe kano kantu nkavuga ati jewe reka nganire na mwebwe, suko nanje bincanga canke suko nanje nagizene mugabo nakababaro kuba n'abantu bavuga ati abantu bari celebre muri buno buzima canke muri buno buryo muri kino kintu canke mu kintu nka kiriya ari ukacu usanga ni bintu bitameze neza. Cengaruka kandi kuri Big Fizzo, kuri Big Fizzo ari ibintu bigeze kwerekana avuga ati okay, yavuze ati disrespect close doors that apologize can't happen. No kuvuga iki? Big Fizzo yavuze ati disrespect closes doors that apologize can't happen. No kuvuga ko ukutubaho umuntu kurugara imiryango canke kugara imiryango imbabazi itoshobora kugurura. Ukura vyumva? Manque de respect. Manque de respect fermer la porte que les excuses ne peuvent ouvrir. Ni kuvuga ko urafise kugaya umuntu canke kutubaho umuntu canke kugaya umuntu birugara imiryango. Ukutubaho umuntu birugara imiryango imbabazi zidashobora kugurura. Iyo utinyutse ukubaho ku muntu ukareka kumwubaha urafise kugara imiryango n'imbabazi zitoshobora kugurura. Ibi bintu rero canke yaciye avuga ati I was silence not blind. Nukuvuga ko jewe nari nanumye mugabo sinari impumye. Nukuvuga ko rero kubaha umuntu canke uyu muntu iyo utamwubasha cyangwa ukamwereka kutamwubaha arafise guhindura byinshi canke agahindura imibano mwari mufitaniye, nubwo uwo musaba imbabazi ukungana gute, nubwo uwo bikora ukungana gute, bigatuma ujya muntu ijya migenderanire mwari musanzwe mufitaniye itoshobora kuhaba kandi gushika iherezo ry'iwanyu ryose. Rero kubaha umuntu canke kutubaha umuntu hari ico bigwiza mu buzima, ariko kutubaha umuntu naco hari ivyo vyonona cyane mu buzima. Uti kutubaho umuntu vyonona iki rero cyane? Ni kubera ko uyu mutama canke uyu muntu arakunda icubahiro. Iyo umuntu aba yaramaze gukora ibintu byinshi cyane mu buzima bw'iwiwe, yaramaze gukora ibikore nki mu buzima bw'iwiwe, arakunda respect, arakunda kubahwa, arakunda kumva yuko yubahirijwe canke ashaka ko kubahirizwa mu buzima bwiwe. Iyo rero ukoze ukareka kumwubaha, ndavuga nk'uyu mutama Big Fizzo, iyo ukoze ikintu hamana umwahirize urafise kugara ibintu byinshi cyane. Iki kintu yavuze ngende ndagishimangiye ko cyane, ni kintu gituma umuntu, no kuvuga ko umuntu niyo yaba atakintu kinini mugabo respect canke respect ku mwana w'umuntu canke ahantu buri ni ikintu ciza cyane, ni ikintu ciza cyane ku buryo iyo ugikoze kiba ari ikintu gitomoye. Ibi rero tuvyite gute? Ibi bintu aba bantu bamaze igihe bariko barakora ni manque de respect, niko twovyita canke ni yamaranga mutima y'umuntu ari karagenda. Kuba nimba batubwira yuko ukutubaha umuntu birashobora kugara imiryango imbabazi zizashobora kugurura. Mbega ho iyi manque de respect aba bantu bashoboye kwerekana imbabazi zagute boshobora gukora kugira ngo murumva yuko imbabazi ziwabo zoshobora kugurura aka kagaye berekanye, nakagaye berekanye katotuma imbabazi zabo zitoshobora kugurura imiryango. No kuvuga rero iki ibintu byose uri kurakora cyangwa ikintu cyose uzokora ibuka ejo. Iyo ukoze ikintu n'umunsi urafise kumva yuko ukeneye kunezera ubwenge bwawe, ukeneye kunezera umutima wawe, cyangwa ukeneye kunezera abantu bakurikirana like kugira ngo uronke viewers cyangwa ugire ivyo ukora ubandanye uvuga. Mugabo ego ubustare burakenewe, ego ubustare buravugwa, ariko wibuke inyuma y'ubustare cyangwa inyuma y'ivyo bintu byose hari ibintu bisabwa. Inyuma y'ubustare, inyuma y'ibindi byose hari ubuzima twebwe dukeneye. Nimba inyuma y'ubustare canke inyuma y'ibindi byose ari ubuzima dukeneye, bisaba ko habaho respect, habaho disrespect kugira ngo habaho disrespect, dugwiza respect kugira ngo ibintu byose bigende neza. So ivyo ni ibintu usanga bidashimishije na gatoyi umuziki canke bidashimishije umuziki, bidashimishije
n'ishusho y'igihugu kiba carakwibarutse kubera ko uramutse ushitse ahantu uramutse kuba waratowe canke ugakundwa kugira ngo ushobore gukurikiranwa n'abantu nuko tuba twarakwizeye tukavuga ati wewe urakwiye kuba umuntu kanaka wowe urakwiye guserukira uburundi aha canke hariya kugira ngo ibintu bishishikare kuba bigenda neza mugabo izi manque de respect zo kutubaha igihugu ciwanyu kiba carabatoye kiba carabasize hanze kugira ngo ibintu bigende neza ni ibintu batari nziza hama ico tuzogaruka ko canke ico nzoshima tuzoganira ko turavuga muri kino gihe ni indirimbo za hip hop ubu rero ndakwiye kuza ndabazana indirimbo za hip hop zagiye zibica biracika indirimbo za hip hop zabikoze neza muri industry y'u Burundi kugira ngo tuzobandanye turiko twifata neza hama ikindi naco nohereza ko nogenda ndababwiye ati hasigaye iminsi mike higanwa mpuzamakungu ry'abasiganwa ku makinga y'abigeme International Feminine in Burundi ngo ribe mu Burundi kuva ku w'indwi itariki 5 gushika ku kwindwi ritangura ndavuga itariki 5 indwi tugiye gutangura no kuvuga umunsi ko turi lote ndavuga ni someni igiye gutangura itariki 5 gushika kwa gatandatu itariki 11 Uburundi buzokwakira ihiganwa mpuzamakungu Tour Cyclocross International Feminine in Burundi ibihugu nka Benin, Burundi, Burkina Faso, Cote d'Ivoire, France, Kenya, Uganda, Morocco, Tanzania, Togo, DRC, Senegal bizoba bifise abanonotsi babiserukira. Iryo higanwa rizobera mu ntara zine Bujumbura, Buhumuza, Butanyerera na Gitega. Iryo higanwa rikaba ryateguwe n'ishirahamwe ry'urukino rwo gusiganwa mu makinga rirongowe na Bernard Ntagumuka rifashwe mu mugongo n'ishirahamwe mpuzamakungu ry'abasiganwa makinga USA UCI hamwe na leta y'u Burundi. Nukuvuga iki rero iri higanwa ni higanwa rizotangura itariki 17 ndavuga ati ni kwiyondwi dutanguye iyo ndwi rizotangura nukuvuga ko rizoba riri kumwe n'uyu muntu aserukira irishira hamwe riserukira na Benanga mu Burundi hama rizohera itariki 11 nukuvuga ko murahawe ikaze kugira ngo mushobore kuza gushigikira ugaruka rwanyu uruhiganwa ku mabesike hama cyo norangiriza ko ni respect manque de respect ntabwo abari ibintu byifashe neza amakuru twa dufite nayo ni Irakoze Cobra behind the camera uburi kumwe na Enoch yao big up for next time ndavuga nka aba Patient Matabaro basatu bibaragiye hanze ndavuga barabaye mu ico gihugu cy'u Rwanda barabayo kandi neza cyane barabayo mugabo bayeyo nta murimbyi numwe canke nta muntu numwe yigeze yiyumvira avuga ati jewe aho byogenda kose canke uko vyogenda kose ndihakanye igihugu ci wanje